genda genda kuwe kugese mwambesha mu nzira erega ningaha kuri kurakwira mama classe nibikiro sohoka so ndagutwida mama so sohoka cyangwa dusubire wenze mweba abakoshiwe umugabo wanje ndamwikoreye ndakwaje umugabo wanje ntamukora warayikoreye mu mugongo ndamwikoreye wari kumeka ku mugongo aho muhekura hazi ana nagasoni nyene wumva kuza kumba isoni nuko yakugira isoni umukobwa we nimara nawe bimaraya niko bari kuri maramaza wewe nta soni Nikiyo cyomeza wewe ko tari marana iki Cese ndimara ko ndafise umugabo nari hari haramugora namufise umugabo uza kumunondera ngaha Mwese wamuraranye nari wawe ufise umugabo ari wamuraranye none umurarana kandi wewe kubera afise ibyo ndagusumba usumvike kada kikwere ndagusumbya kujya neza ndagusumbya amarezi irasitano nka yatanze aho neza umugabo wanje yabanze ngo agiye kurara ku kazi aza kurara iwe wa mukecuru we atari sukufise subira bakurana sukufise uri kwandika ivyo bihatana imbere ziwanje arakwiye ndera namenye arimo n'inzahabu uko umviriza ndakubari ubwo ndakubwiye umva unkome nkuko wakomye ibere ryanje ko wawe uravyumva neza ntimukabura gufata abagabo wanyu neza niba bacika ucuro bantwaye umugabo bamutwara gute mbe ndakubaza ujya mugabo wawe nyina wajya kumuvyara aho mwajyanira amasezerano ngaza umugabo wawe bwitewe urundi burundu ingerere umeze n'umugufi mukinanira ndakora umugabo wawe dufise inyana tubafata upo hamwe wakubwiye amajambo ninde umviriza ndakubwira ndakubaza wakubwiye ngo umugabo wawe namanye umviriza maze ndakoranze untegereze ahubwo umugabo wanje yikuye kwicubahira impamvu yikuye kwicubahira umukecuru nka wewe iminkanyari isura zibiri mana y'ubushobotsi nkaho yagukunze yakuze ubwo busura bubiri cyangwa wanje wamuhaye umuco hama acakundi iyo minkanyari acatawe ubyibusha nk'ikidaje cy'ikiyeri utazi kumufata neza mu gitanda cazi wanje ntushobora kwiterura ntushobora kwinyunga umeze nk'ikimayiti ngo babatwara abagabo kuko babatwara buki ahantu igikurikiyeko urambara ntuberwa n'ubugufi buranira reba ingeno rero upo ibere ndacyahagaze uri umukecuru baguhamagaza umukecuru wajyana nkanjewe muze mumenya ko ugira isuku neza n'ingene bafata abagabo ijya n'ikawa yumye moshe n'ikawa yumye umugisha wawe yumye uri kurambwira n'abatwaye umugabo wanje ndakubwiye ko ndabakubajije ndakubaza umugabo wanje ntamubonye ngaha Hapana namubonye ariko akarabira ndamuhamagara ndanamuvugisha ndamubaza mwarimutse ari se n'umwana mubi barimutse nta kintu na kimwe yambariye kenuye bikubari niwe nyine nabimbwiye no wowe ntabikubariye ntabivuge urazi nyine bamwita ngaha mwisi panyapuriza urabyumva panyapuriza wowe uko bwarapfuye kubera umunwa wiwawe gusa jewe urundi musi Mama baby ko ugana naringiye ku isoko naho usoma hakiri kare reka ahubwo ngana naryamiriye gose sinzi umwenda mugebera atora umwana agende kumukinisha bwa je ngende mu isoko burya hari wasanze nayo nugaye none kuje usanga nugaye naca gusa ndahatswe sa hakijwe n'ibiki aha mwisiti waje hari diamond zigendera urabona zigendera diamond zibiri ngira ngo sini diamond nakandi none se je nizo diamond ho tutarahura ntaza muri aho uye nana umusi wawe uzobaza umugabo wawe ariko ntazoziti diamond umugabo wanje Fisa nibiki ni nawe ujya muhabara w'umugabo wawe uraza yadukoreye na Alice atwirutse ko ngira ngo nimipanga n'ibiki n'ibirato byose aduteye uraza yadukoreye none mwebwe mwari mugiye kumusotorera iki jura abana ndababazwa n'umugabo aturugo gwiwe aza guhurahura mubara mu nda ahurahura mu bamaraye rero nabonye umugabo wiwe umugabo wa Alice Pascal ndamu ariko ga mu gitondo mu maso ari gukaraba ndamuhamagara ndamwegera ndamubwira ati Pascal ni sawa agumanda ndamubwira mwarimutse Alice n'umwana mubi mwarimutse ntiyambwira nze kubimuza ibintu hewe singiye kubibwira Alice Alice nawe nambwira ati tujyaneyo ego ujya mukecuru yadukoreye aremera ko ari umukecuru ho ujya yitwa vyigira inkumi ntakiri umutamakazi aradukoreye ako kajya mwe mwarongwe musengera abagabo bana ayadukoreye nivya mututse
urongorwa jewe se ubundongowe naho sinzorongorwa mu igisiti amabe meze neza jewe numva meze neza ko ugarukiye jina ngiye gusuma ako nako none wenda kubaza we amaguru yawe nayo ni nka yabandi bafite aya anayaremeye kugenda nzogenda niyo modoka Imana yampaye nimba ukoreshwa n'amadayimoni nimba ukoresha ufite ama-esprit ayahe aba amadayimoni ntubazi papa pera kandi wowe warangenda ni wewe hari icyo ndakugize umviza ndakubwira urugo nturugira akamenyero wa mukobwa we jewe ndakubwira umugabo nakubwiye ko nje kuba umugabo ni urugo rufise umugabo kandi zindira gato none nje kuba umugabo ngaha je naje kwirabira mugenzi wanjye umviza ndakubwira ubwo munwa wawe ufise umengo bakuroze kugenda uravuga sigaje kuwukata cyangwa nshyize ko supago ega je sindi nyamuragi iruko hinge ndamubwire none papa bera mbanze ko nza ndakubatse none wo kuza gusuma umuvogera hari ibintu wayumvise ariko arambwira bibi nawe none hari uwundi yamarika yaduteranye twe nawe hari uwundi atari uyu wike kamabenga bayagwaye urumva rero wiketse rukundo ko ari we yamazanira nabwo ari we aha twako turigana iby'iwacu umviriza genda kubwire mama bera wanze ndindire gatoya jewe ngira buryo urakunda kumbona uturamuna duhura mu nzira uzi yuko gumuherera hose tanamwe tudahurira ukambona umengo baza ngo je ndoroshe kumbe haraho duhuri umunsi nashize ko supagro nzoraba yuko uwo muntu uzosaba kuvuga supagro wahubwo uranyicaba mpambe mwivu niho ntazosubira kuvuga jerega sinamizi je nzokwicira hejuru sinzokwica nzokwicira hejuru kugenda kujya nyene ubwenge tavuga ndabe ko wamenyereye kuvuga rero iruko ndabona ngo muriko muraterana ibyo majambo reka jewe basi ndaguherekeze basutaye umviriza nawe mabera ndakubwire je nimba ucemera yuko je ndaguha amategeko ukayemera kizire kuzuragendana n'uyo kandi ribi rya mbere n'ijyanye umusura guhonyora ngaha genda hoje ufise ivyo wishura mva maso iruko ihiresha umwana wa mama nimvira mu nzu simvira mu gihugu navuze mva maso pomo kugenda mwikeka ivyo mukora kizire kuzurakira abantu b'insako abantu b'iminwa umengo babaroze kuvuga turakira abantu bazima barekuza baducanira urugo baro bazana umuriro baza kururumbika kubera bakubona bambona insaku n'ingoma zibe arizo yakuturabemera none shewe urazi ko mandi kuhangayika mandi ko ndarondera ratio hari umunsi numwe ntaza mfise ratio urabizi oya mbeshe reka akazi kawe byagenze neza erega hanuko urana ncitse nsanga umuriro uri kushikira mu muriro ucumera nkawe shina ringiye musaba kunashaka kucumerekeza tugende tujanye rega numva nkumbe kugendana nawe mu isoko erega be Yesu we mbegiza mu ijoro urahaziza mu jijoro cyari hatari ahantu mvitiro zamu gijoro je ndabizi ko rigoye cyane gose ahantu mvitiro ahubwo sinkeneye yuko gasuparaje kundondera umubwire ko nahari sinkeneye yuko hagira umuntu numwe aza kumbyura kuko aha amaso yanje urabona ko ariko aragirana ndiko ndumva imisenyi mu maso kandi urarusheshere niko utarusha cyane gose akazi k'ijoro ni hatari iyumvire narayijoro mu gitondo aho kugira ngo ati baze baze kungombora uza kungombora nawe arateba raba amasaha ntahiyeko hatari kwe abagabo Imana yaratuvumye urazi rero ntubeshe Imana yarabavumye abagabo Imana yaratuvumye sheri nukuri ntubeshe yarabavumye kuko Imana yavuze ati mwabagabo mwe muzokora cyane muzogogwa muzojya mwarinze kugira gutya iyo yashu sheri ndakwibariza kandi ndasabye unyishyure uko bitegetswe sinshaka nukuri ko Imana umpende we neza warayigukaza icyo ni kibazo cyangwa nenyesho sheri we ntore kwa mama Grace kwe mama umvuye mukoshi uri kurantera umvuye mwaka umukoshi jewe Pasikari wa Mandaranga najyama kwa mama Grace ujya mutamakazi nkujya nico nanje cyantangaje vraiment wagiye kunsuzuguza sheri wanje nukuri kw'Imana nukuri nta dukumi duhari kandi urabizi neza yuko jewe muri guzi wanje no mu ba ex banje nta mu ex afise inzobe je nkundana nawe habaho utamutamakazi nkujya abantu basigaye bafise urusaku urumva ngire kuruha ceshika ngaha abari byo nyene ucu urumva niyo mfungurwa nanukungororo ngirire massage ngaho uratsigene ndusha
umviriza sheri nanje umutima wanje uratuntuye kandi cyane kumva wari kurya mu mama reka ndakubwiza ukuri mama narasezeraniye yuko atawundi muntu kandi azosura kandi kumva akamoto kiyasho yanje atari wewe nta wundi muntu nifuza muri nosi azosura kandi kumva akamoto kindugumba yanje sheri aho ni mukuri ndi mukuri mama bimamatwi bazovuga baruwe nabuze ibyo vuga n'ibyo ngira mwana umunsi w'ejo sinzowibagira byagenze gutema rwa rugore rumwe rwirabura rw'ibisusu urarubona rumwe rureshya n'urwacumbanywe induru rwazindukiye ngaho bitewe na yashebebe k'agakobwa k'agakuri kamwe k'agasutwa bahevye bagaha abakobwa bagenzi bako bahevye bagaha izina kamwe bari bisengupanya purizo kamwe gamaze guheba ubukwe butatu kubera umunyuma wiwe rukundo yaragakundwa n'umusiba aragakundwa n'akabo ipfunda muvumye umubyagara n'uwundi hewe niyo nzindukaniye iyo shebebe y'umugore ngo namutwaye rukundo nawe yagukwegeye indi yose ukambwiye ndamukaniye ndakubwiye inyama ntetse nizo yanguriye hewe ntihagazeko abagore babiri ntihagazeko ndigira umusazi namera urwaga mugabo nari nkaniye kijya karukundo nari kugashishura mama nzomugukubitira ndosha ndakugurira basha nimba nzomugukubitira ndamuha isomo hamwe atadusa n'umusi numwe kuza atwigeka ku misi yose kandi burya mukobwa sinzi ico turonderaho mama nzomukubita hamwe azoca twibagira mu buzima bwiwe bwose kubwo ngira ntuzi no kugwana mama nawe ntuzi byanje ibiki jewe ubu ndagowe ega mugabo n'ubu ntakimvugisha aho we ni wavyonze naho nterefona nareka message ntasubiza urya nta kintu wakoze wewe ko ndakuziga mwana mama yaraje aje kuranga muhira ndamwankira no mwana iki kwaraga muhira bano bizina akazi nikorera none je ndose ahantu haba amafaranga je ko tavyo kugotwa tabiki sindabanguye amariye iki sindabiki je bankeneye amahera ari mfise uwundi mwanza ko dakora muhira kurya akakazi mwana n'amahera twayavuganye twahejeje cyane cyane ngaho muhira ndindire cyamo naraje mari ngonje kurara muhira ndiyumvira ni yarara waho nene twavuganye akaza bice bigenda gute cimo mba amahera kurya akakazi dukora mwananje haraho umwanya tutazobasha kugakora ujya wewe na aragwakira kintu cyose araguha bari kumwumirako mama ndumva mpangayitse uwo muntu nkagutuma ubwiye ko je ndamukeneye mama nico nokora nuko noca ku mugenzi wiwe nawe wundi telefone ntiyitaba ndamutelefone no kuparankupirako ntashaka kumva ikintu na kimwe kivi wanje hamwe wohomba ujya mu boss kuba tujyambaye imikoshi dufise siyo kuvugwa tuzogende ku mashuha kwikura ubukoshi ndakesira none wese uri umuvyeyi none ndonda amafaranga mutatu tuzogenda uwakayagoye n'uri kuratera intuzenye ahubwo nijoro none ujya aho nta mafaranga bazaguha none nta mahera bazaraguha mbega ka musi mwe uvuga ati ngure n'ikintu ucu misosi yonyene misosi gusa ko ndagutagatisha ku musosi nawe turabuja turagenda no guhehe turatembera kujya ubuzima nta myaka ijana tuzomara suko ndakwemera wewe ndakubwiye nta myaka ijana tuzomara gusa rondera umugenzi wiwe mama ndaza kumurondera no musi nyene ndazi nyimara kumuronka gusa ikibazo cyawe nawe kiba gihetse mwana burya ndatetse inyama apana z'isosi z'ibitunguru wow niko nararanye n'uburobe uburobe amafiriti weheje twari uburobe naguze n'akamayoneze mama nyenda ukunda ntavyo kwibanira mu no kwitagatisha tukagoma twisera neza twirira imifuko y'abagabo bibijuju harabo dufata kungu babarira byabye bigo by'ibijuju by'injeraje bitaze gufata abagabo bana ubunzorondera ubuhiri bw'icuma nze ndabomaguze mu mihimbiri nyibitagira inge Sasa doda no mu mitwe kugira abaze barumva n'amatwi tuzibuza imishita
Gaye. Niki? Meze neza. Garuka ndakubaza. We kandi nabonye umengo umugenzi wa Rukondo. Yego kubera ikumba cy'ijoro. Mva ndagutumikira. Kandi utagikora. Ibyo nakorera Rukundo, cyo ndabikorera wewe. Genda umubwire ati umwururuke. Kandi ururuke no ku muryango wiwe. Kandi no mu mutwe atwibagire. Nkuko yibagiye ko nkiberejyanye na wiwe. Uriko uranyumva? Yagitse kirukundo. Gitse kirukundo ntuzi kari umugenzi wawe ushobora kumenya byose vyiwe. Agenda aratwaraza muri quartier yose. Mbe hari icyo tumariye. Aratugaburira, aratwambika. Uburiza ndakubwira. Rukundo niwe dufise muri iyi quartier. Agenda aratogoza amakuru yose. Ujya ni radio. Niwe mwashinze nka antene izirara amakuru yose. Kuba rukuri. Abarukuri? Yego. Nawe urabishigikiye? Ndabishigikiye cyane. Ati ko nawe kwabiza mu mwanya. Barukuri inyambiza nkande jewe. Hari icyo turiko turapfa nawe. Kandi nawe ufite amanyama nka ya Rukondo. None mbura amanyama kubera. No gushishura. Ukwita jewe. Wowe uri giki wewe? Ahubwo je ntunze. Uri giki wewe? Uri giki wewe ujana wewe? Reka ndakubise nigiye. Uri hande yo kubimubwira nzobafata yamwe mwese ndabadodanye mwese. Ko ameze gusa. Sha. Aya. Karibu. Merci. Hama. Kuva cyagiye mu Viringa no munsi mu kigaruka. Ni bazo gusa nuko. Nibazo nyabaki. Azi Fabrice na gitaha. Fabrice nakiza kuri ari wanje. Kuberi. Ndamuronde telefone ku telefone ntiyitaba. Message yoyo ngira yibonye ngete terafuta nta nuko asubiza sinzi ko anayisoma sinzi byari. Koze Fabrice ari umwana yitonda kandi yumvira umuntu. Hoba mwafuye ikibazi. Ushaka kumenya twapfuye. Kugira ndabe ingene noje kuganira nawe meraho ntanguri. Fabrice yaraje muhira. Nkuko bisanzwe nkuko akunda kubuza. Asaba kuyorara. Ngicakurikira nuko ntashoboye kumwemerera. Naramwankeye. Tanka ko ari wanje. Guhera ico gihe n'igisa. Kana yamba. Ariko Grace nahora twenze. Kuki wamwanyi kuhajyama. Kandi uzahajya niwe nyine hakuguriye. Reka. Fabrice ujye ubona n'umukozi? Wewe. No umukozi Fabrice. Iyara yiwanje. Ngomego no mwijoro mbwa ati soka utahe. Kweli mba numva nahweye nacotse nageze yakotenye n'umunsi mubi numva ntameze neza mbwa ati umuntu kweli no mwikwegeye. Uyu muntu atamana gahengo. Uyu muntu atamana no guhemba. Grace nivyo reka babakore kube uronse umuhungu adakora akazi. Muravuga ubu aronse umuhungu akora akazi utangwe kandi kurira no tubafate gute mu byo abagabo. Oya nuko wewe ararenze uvyumva ati ararenze. Sawa ushaka rero ndagufashiki ndamurondere tuganire. Je ndashaka umuntu ndabasi ndamuseke ikongo. Hama tuvugane uko tugeze turabana. Ngabona nange atanyicagura. Sawa basi reka nje ndaza kumutelefona tuganire. Ukoze cyane kuko nukuri ndumva ko kuba ntamufise ntamubona atazi wanje. Ndumva ko ntavyo nashobora namaze kumenyera Fabrice dusangira. Ega mashaka basi dutera inkundu bya mbwa ibindi afuma atayi wiwe. Sawa basi ndaza kumwiganira ndamumva ngene aza kumbi. Ndakubaza ikibazo kimwe. Ubundi Grace aremera ko noba ndi umugabo wiwe. Nakubeshya. Grace aremera ko umugabo wiwe. Ama. Icyagiye ngo wagiwiwe umubwisha kuhajyama. Ngo yaragwaye ngo kandi arazi kuri umukozi. Ni impamvu yakwanyiye kuhajyama. Ariko byarambabaje cyane yari gutuma mbwiza ukuri. Ariko kumbarira ngo sinshobore kugira iki sinshobore kurara. Ngo kandi ngo sinagiye ntamuteguje ngo nagiye ntamuteguje ngo niyo mpamvu ngo ntoharara ibintu byinshi. Ama bivuga bajya n'abagore ari gihe bikomplika mu mutwe. Kurumva ndibaza yari complice gato ubu ndibaza yaramaze kwitahura. Sawa. Ndaza kugenda tuvugane nta kibazo. Sani ni bon. Je tunezera.
hama madama arakomeye madama arakomeye sinzi hari iwawe Selemani sawa safi mara hama turambabarira kubyinshaka kubaza hama muri no minsi bani mugahana kweri wamagariye ngaha hano harasarisha mengo nesha naho mwana ari nyina ntiyumva ayifu yumpamagarira muntu nzenye mu kabare tukaniho twayaga ndi muri nta kibazo ngaha hari igorofa mengo ni zimwe zo muri Pakistan nta kibazo ariko dushaka kuganira jewe nawe urambabarira bashaka kukubwira ndibaza Grace uramuzi Grace ndamuzi hama Grace ni umugore w'umugenzi wanjye kandi ndiko ndumva ko musige mugendana ivyo bari byo dusigaye tugendana yego mukogotana ufise basi imigenderanire kukogotana dukogotana bakogotana niba bariko baragura basi mufise imigenderanire ibi turayivuga neza turatomora nk'ubuzi bwenge imigenderanire none tuyifitaniye hari ingorane ufise canke nawe uramushaka oya je nakubwiye ati urya n'umugore w'umugenzi wanjye umugenzi wawe mva je sindi umugenzi wawe mvereza kuba umugenzi wanjye sicyo si kibazo ariko je mfise umugenzi wanjye mpfapfa wowe umugenzi wanjye wa hariya kandi wakure cyane nari pfapfa bandanye ndiko ndakubaza rero muramugendana semwe si kabiri ndavyumva kugendana none jewe mfise uburenganzira bwo kugendana n'umuntu ari we wese bike nawe n'umuntu kandi ari umukobwa yakira umuntu wese ashatse nkuko yokwakira jewe yokwakira nawe ushatse n'uwo ari we wese nakubwiye ati Grace n'umuntu afise umugabo kandi ajya Grace aba naho umugabo wiwe yamuguriye ni ibyo jewe nsanzwe nzi yuko yahora bakwanye nawe hajya naho nibaza yuko ari nyina we baramusohoje kugira ngo agende kwa nyina wiwe yamuguriye n'umugabo wiwe no hamuguriye kandi cyo womenya Grace hajya afise imbanye wiwe mugabo ndiko ndakubwiye umugenzi wanje rero rekana na Grace Nebuzi ko mugendana mfise basi imigenderanire rekana na Grace arafise umugabo man nakoze kuma amakuru je ntabyo narinzi ariko rero ndakubwiye ni mwavuga ati afise umunwa w'inkunda byose byahuye byose araryara ndamura nk'inguruba ajya numva umugore akoze kuma amakuru sawa wikomere jewe bisanzwe niba mugendana nega nanjye ndafise umugore man n'ibyo warose ndabizi niba mugendana rekana na Grace kubera uzoronga ingorane reka nawe kuntera ubwoba tuzabe kuntera ubwoba shakira ndaguheze n'ukuri ahubwo n'ukuri je siranzi kumeza vuba twazi dushatse nyene twadushisha n'ukuntu twangana rero twari dukeye wewe tubona uvuga ngo turashisha naho jewe kubera amenyereye gusa ndazira rushima kikwera rega ni kubera twari dukeye urazi dushatse dukeye ukuntu tugoye gusuka turabimenyereye nayo izuba ry'uno munsi riraturira rirarenze sha nawe ngo nosinzira uriko nisinzira urazi bariko baragusuka mvuge umuntu kamengo karibu umeze neza ukaza karibu mama sindirirwa ndanarindira ngo uheze gusuka uwo muntu mfise ikibazo mu rugo sinumva ko nomanza nkarindira ugaheza gusuka uwo muntu manzi ndakubarira ufise ikibazo nyabaki ufise ikibazo mu rugo bamuziye amafaranga twatwara kuri konti yose nagiye kurabasanga yakuyeho nagize ngo ndamubaze ko ari we yakuye ko yambwiye nakeneye ko ndamubaza ibibazo nk'ibyo yose nta make yasigaye nta faranga na rimwe yigeze asiga ko ni faranga rimwe ariko gamana umuhungu wanje ayo mahera yatwara he none nka mahera ngana kurya yavuze ngo agomba kuguramo umuduga acha yatwara none sindabyumva na gatoya icyo nico ntaramenye nziko ndagerageza kuraba iyo yatwaye nkabura nabumvirije kandi ndumva murababaye usiga itangaje ibyo byose oya sindi ko ndabakindaga kuko ikibazo mu muryango kenshi bitegereza ko bibabaje gusa ikibabaje mu byose nuko umugabo wawe nyene nayo yirwa asesagura amatungo y'urugo ibyo navyo umugabo arasundi mugore umugore wawuzi
umugore we ndamuzi bamwita Grace ikimenya amenye parasera bamwe niyo umugabo wawe yamuguriye yamuguriye parasera umugabo we wanje parasera yagutse gute hasigaye kai kubitamo inzu nziza mama nubigura hasi yaraguze parasera wowe warayibonye ndakubwiye umukobwa ukuntasa n'uburyo yirirwa arahenda umugabo w'uyu hasigaje kumugurira imodoka mama ntuharire nicyo gituma umuhungu wawe amaze iminsi adataha muhira ndashaka kumara indwi yose ataha mwijoro akanga no gufungura akarara muganga ibyo byose yofungura iwawe gute nimba watetse ibiharage urazi inyama umukobwa yirirwa ararya iramenga ikintu cyose ashaka urabizi neza na neza ukuntu aha uwo Grace ndamuzisha mama mama nkemera nkabaho ubuzima nkabujya nkihangana nkaguma nambara utujipo nduzi navanye muhira nkanga kwagurira akanga kwangurira n'agatenge ngo arinde turondera imodoka ashira mwibara kugira ngo tuze turanka amafaranga ubuzima mbayemo nkabwihanganira iyo modoka ahubwo yari mu kwigurira Grace nyene rero nta kimbabaje nuko yaguma mfata ku ngufu ati gira n'ingoga tugurishe iyo tongo ryanje tugiye kwihurira je nawe sishobora kuvyihangana nashobora kujya tugiye kwihurira mukazana umviriza ibi bintu bitware buhoro mama ntabwo ubitohoze neza ubanza ubone ukuri aho guhagaze ntabyo kumbwira ngo buhoro kumbwira amazi byose kubera nibaza ko agenda umunyarusaku je sindi ko ndabisha ndikumvugira ibintu by'iceme nawe umuhungu wawe mukwirirwa aramuhonga ibyamuhonga umukobwa yambwiye ati jewe Fabrice sinzomuvinye muraza amafaranga amuha aramuhonga yirirwa ari mu bagenzi biwe bose nabi uraba ubuzima mbaye ukuntu nirwa ndacakarika twirirwa mu murima hasi hejuru nirwa ndacakarika nawe ariko arandira amafaranga mama n'umunsi tugiye kwibonanira umuriro ugiye kwaka mu rugo hamwe sinzi umuntu aza kuwuzima Mana we muhungu wanje Fabrice we mama ndagusuke n'ingoga jenje kurabe izo ngorane kuko Marira hamwe agenda kuraba kubera ndo muhungu wawe je gusana yinza ahubwo ngo urabizi uraza umuntu amaze kugira umugore babana no mu nawe urahisha ibanga ya none nk'ibyo je mba nzi byose bikabukananirwa no kumbara kandi uri umugenzi uragiye kwa Nibiki? Uragiye kwa Grace wawe. Grace wawe. Urumva Grace ntawuzi. Iryo zina niryo rya mbere ndaryumvise. Nkubaza amahero yagiye umbwira ngo ntayuzi. Nkubaza je ndakubaza ngo nta nakimwuzi. Grace wagusigaye umugurira parasera. Urubaho neza ukamugura ukamuha buri kimwe cyose ashaka nanje mpfuye nabi muri kadagasago. Ariko ayo makuru wayakuye he? Numva John yakuye. Ngaho uri kurandugiriza ibintu mu mutwe. Ibintu byanyu byose byaramenyekanye nabanga ry'abamara yari ninde ari maraya mwebwe nyene ugira indero je sindi maraya kuko imaraya ni ryamanira hanze je ni munzu amanya munzu nibyumvikane wameye kugura parasera uraba imipango yose ya famille twari dufise wamera kuza kubagurira amaparasera kugira ngo nubidaye zo kuryamana ndakubaze iyo parasera yagurishijwe yari yasohotse nk'iyari yanyoko nimwe nagurishijwe by'iwacu ariko ndi umugore wawe twarandikanywe wumva niki wacu wumvise mbere na parasera twari dufise none kugira aho nzani wanyu uza kugurisha ibyo ayo majambo uriko uyararaguriza kuri jewe umva icyo dukeneye ni kimwe nimba agenda kuretse nyoko ntaza kukureka ubundi wowe yari wowe ntiyari nyoko naso ahubwo nibyo wagiye urarondera nibyo wari wararondeye wenyene hamuragirana ibintu bizabera kwaraga iwanyu ntabwo uvuze iwanje zirimo nta mu murima nirwa ndatonda ntabwo urumva nta kintu kimwe maze wiga ndaya yawe mwirirwa murajya kwirirwa muraryamana niyo ubona ko ufite ikimaze uri nziya cyangwa uri umugore Dembo nuvuga nk'inziya icyo ndoba ndi cyose ni ushatse ko mvuga n'umunsi ndavuga sinjya rero mama we uyu munsi sishaka kujya wari kujya imisoma wasize inyama wasumye ahandi ngamukaza kujya imisoma ukaza kugirengarenga wumva amaso umva sigaye ndi mu maso yawe ugerageze uburyo bwose umve mu maso sindakubita muri no barabara urana amajambo yose uri kuravuga ndagusabe ungabanye kundi kunkubita ko bakurenze bijya wakoze nkubita none ngaho nyica nkubita ukukundi kwashaka kunkubita birenze kujya kumara amaze kujyamana n'abakobwa bose ubonye umuntu usigaye bagurira amaparasera uko kundi kumara amaze kubujije kunkubitira mu ibarabara nuko yewe ninde yabikubariye ninde yabikubariye imara yazirihisha umviriza ugasubira kumbwira ko ndi imara yagenda gusatura utari maraya uryamana n'imaraya gute ujya kuryamana n'abakobwa bidandaza kubera iki umva cyo kintu kimwe ndiko ndakubarira aho nazi cyo ndiko ndakubarira nimba uzi ko twasinye tukandikwa ibiri mu rugo byose karaje nawe tubironderana irya parasera uyihindura inyandikeko nta kindi ndiko ndakubarira ataruko naho tuzagurira muri kajya gasago reka tuve mwiri barabara tuzagurira muri kajya gasago ndagwagwagura kugenda habona
ahantu ugenda muhera ntugahonyora. nawe muri iyi minsi ukuntu watagase birarenze Nivyo. cyane Kandi ngoro uza rimwe rimwe niyo mpamvu. jewe ubunye mbere simbona ko iryo bara rimwe rimwe Kubera ubona ko nsigaye ntamara n'iminsi ibiri ntaje mugabo no munsi rero grâce jewe twahuye na mwize na Selemani yambwiye ibintu nibyo nje kukubaza numve ko ari ukuri nuko ari umubenshi bana je yambwiye ngo wewe burya ahantu uba iyi parcelle ubamwe ngo wayiguriwe nimba yambwiye nde ko umuntu yayikuguriye yamumbwiye ngo n'umugenzi wiwe sha Selemani yaguhenze. Aha ni iwanje. byaseriye Aha ni iwanje. ngeze ko na jazz ko atakubona ko atanakimuhanda Hacho ndagwenda none uzi ko ndagukunda. Aha ni iwanje. Iwawe Ni bwite. impapuro ndazifise. Zanditse ko jewe. genda kwizeye nta kibazo urazi yuko Numva no nemera ukuri umbwiye paraporo ukwemera n'iby'abandi bambwiye bikoze neza cyane rero. umva rero ndakubwira ikintu urazi we tuyazi iminsi itari mike kandi uranzi nanjye ndakuzi ibi bintu by'uko je naje ndafise umugore mugabo je ujya mugore nagutubanye neza hajye ndi muhira n'umuriro ni muri Sodoma na Gomora ubu kugeza isaha yarandambiye ubona ko ngoma nzi ngahaye je mbona rero icyifuzo cy'iwanje wenda kwemera mbona yuko bituguma ari ibyo kuguma nza ngahaye kuguma nzunguruka je mbona yuko twokwibanira Nagana mbiri ikindi kintu ngo mubwire mana ari tuje kubana gusa ushaka ko tubana icyifuzo gikomeye kuri jewe ko uravyumva nta kuguma umuntu azunguruka nukuri jamali ndajewe cyane nukuri ndumva ko ndyoye ko ndagukunda ahani tugumanye mu nzu nokumva ko meriwe neza cyane nanje birampimbaye cyane aho urumva ko ugine ngiye ko tubane ngaha mu nzi wanje cyane jago nari umugore wawe nari nzi ko ari wowe buvyanka naje nyene njugumira yirinika azi ngenda gukunda zama ndagukunda hahandi uvuga ati bana kweli gusha n'iki gitenge nakiguriye nanje urabizi ko ntako nagira ikintu cyose umbwiye amafaranga wambwira wabona pampa nshobora no munsi nta ngorane ariko rero urabizi burya hajya biragoye keshi umugabo nkajenje nje ngaha byoba ngombwa yuko nyene umpa ijambo kandi ijambo nyene nkabona yuko mfise ijambo mu rugo ukankorera ikintu kigaragaza yuko ntibaze banyite umutwe wo kwirembo mbu umugabo wo mu rugo apana wa mukwe ukunize mu nzu ndakuta kuri umugabo wanje cente umugore wawe ikindi kintu ushaka ni giki mu bisanzwe umugabo abanye n'urugo akongera akabana nyine ibiri mu rugo ndako ushaka byose y'iwawe na jewe se ndu wawe nyine burundu ndifuza ko wankorera ikintu nanjye cyanyemeza neza yuko nawe ikintu wumva ushaka no gukorera kugira ngo wumve ko ndashaka tubana ushaka igiki si ikintu cyatari cyane je ikintu ngomba kunkorera grâce cyo ndagomba nanjye kunyandika ku parcelle nk'umuntu w'umugabo urumva nawe urumva kuba uri umufasoni wanje nanjye mbu umuntu w'umugabo nyiminyandikeko niho nzobona ntikabisa ibintu biri ku rutonde urugo rucyo ruduga nanjye ntabwo nzosubira hariya sinzosubira he nanjye mbere ko ndakwishora shaka mbe nakora iyo parcelle nayigushirako nzosaba gutaha cyangwa uzoguma ngaha umbwira ikintu kimwe nimba uzobonje burundu umva nanjye ndakura hire he nkazosubira kujya mugore cyo maze kubinyandikako je nzoguma ngaha nta nundi nzogenda kwe nanjye hendarahiye cyo ndayikwandikako sawa bana numva ndanezerewe no nanjye numva ndyohewe no musi numva itariki numva ndandika muri yaje mugare afise icyaka cyumesha jahwe icyaka mvise je namandira tugende ndabire na kamwe kwe sinshobora kubyemera gute parcelle nge nayigure yanditse ko jewe nosanga ari kundi umugabo yanditse ko kandi singa ngayibonye sinkeneye ndi mu rugo rwanje amujama rero yaje gute ije uri kwerekana iby'amanyanga y'umugore we uri giki none muri kano kanyura classe ndakubaza yanda bavuga ko ufise iri he ndawanteye wewe
umugore ni w'amanyanga cyane y'amezi 5 y'uyu muhungu Kugira kuraba ko ufise umunwa kutankana kwa ngo mpimire. Oya nyamba warayikoroye. Nkororeye. ibyo ukora byose ahubwo ni ukugenda nyine baduhindurira amazina ko sinshobora kubyemera banyandike amazina yanjye ntirohomba umugore mukuru yagize leta civile n'umuhungu wanjye ari umugore mukuru sawa mukazana nemera nabyemeye aya manyanga yawe nawe uri kwemeza ko ari kingorongoro yatereye kino parcelle n'igiki ngo parcelle ofisi gikiwe ofisi nkubwira kwanza wamara yawe imara yawe Umuhanga. imara yawe ukabona mu mavuje turabona umuryango gusa umugabo mumbone n'ingambwe Umugabo arutekanye. umugabo nde Umugabo arutuye. umugabo nde Umugabo arutuye. ubu rero ndabaye muhimbiri uri muhimbiri je ndi muhimbiri grace je ndi muhimbiri ariko nawe wikebe kurabi. iki tekana niwe imara ya ninde nga ninde mbiriza tuzohura ndakubwiye ati tuzohura we ndakubwiye ati tuzohura ndakubwiye ati tuzohura abagabo butazi niyo ngene bagatangira ikintu bikibuza nta kibazo ndakwiyamye genda imara zikwa ziri wanyu murambonera muntakariza gusa umwanya muza sha muranjanye nari kubereka jewe condi yo mihimbiri sheria hano ni heza Ngenda guture. Mutule nibiki nibyo munzanini uyu mugore nibiki ngaho N'umushitsi. Abashitsi none Jamal nibiki ndiko ndabona ngaho Bela. Buri cyaya mwana buri cyaya ngaho. ndabona nibiki munzu yiwanje heza Burya rero. Grace. Burya rero njenje. uje muri sio wahora uba abango njenje ibindi bishaka kuri Oya hajye ntabwo nari bwazi. Sinari bwazi uno munsi nihonje. sigo ibyo ko ndabona ngaha ivyo winjide mu nzu n'abantu ico basigura ngaha mu nzu Oya yiwanje ujya ubu sinari bwazi kuko sinipasa n'umuryango wanje. ngwiki None ndafise umuryango ndafise abana ndafise na madamu sinari bwazi. je nenda bizi gusa umuryango none ucubazana ngaha iwanje iyo bandi ntihariho mpumure kabiri bamviriye Uvuze ngo nihe? Ngo ni wawe. none ni kwande Handitswe kuri inde? Handitswe kuri inde? Ni wawe canke ni none wawe? handitswe kuri wewe ntitubona n'umugabo wanje Twarasinye ko Nturi umugabo wanje? Twarasinye ko ndumugabo wiwawe. Umugore wanje ntumubona ko ari nguyu. Wewe twarasinye twanditse. Ivyo biragusha mpumure kabiri bagiye nta bindi nkeneye hampa amahoro sheri je wambwiye ko nje ngaha Je numviriza. N'ubuzima bwo gupanga bwari buza bwamaze kundambira. Urazi kwezi guheze nyene inzu aza ngo zana amahera ngo zana amahera. ubwo imana ibikoze kurira ko sinzi ukwero ishimira nawe hose kweli kandi sheri abo nta n'isoni ufite umugore ungana gutyo Narose ahantu hagutse cyane. N'iyindi tuzokubaka hajya sheri twa. ndabona nantu nzoza ndari mu turenga Okay. Umviriza rero Grace. Muhiri wanyu urahafise. ngo iki Kwa mama wawe urahafise. none Tora ivyo wawe ugenda. Mvuze tora ivyo wawe ugende. wambonye sha wambonye sheri Tora ivyo wawe ugende. ngende asi mugwi wanje Reka ndabigutora. njahe mumvire mu rugo mugenzi jewe uyumva ngaha nazanywe n'umugabo ndakubwiye nimba jewe ngaha nazanywe n'umugabo wawe iyo dufise birahagije sinkeneye ego ndakwiyamye Umviriza navuze nti genda. ndakwiyamye ndagusabye umpa amahoro
aha ni mu rugo rw'iwanjye ni mugwi wawe subiza indani navuze ni kwa nyoko haguruka sheri none uyo mugore kumingo ni Jenda kwiyanye simva vira mu rugo narushitse muvira mu rugo ni vira mu rugo sheri ndakimvira yavuye no navuze ni toka ngaha rero navuze gendi waje navuze ni gendi waje je simva ngaha ngina gutwikira amakoko untweka nditwikane navuze ni ndi waje anje simva karibu tika kwanza sheka mwara tubonye reka abagore tworoshe rero uragenda rugenda uri imbwa y'umugabo simba ngaha mwayabonye rero ko abagore tworoshe rero kuko urimenyera uragenda rugenda kuba wagoma ngaho umutwe wawe ubwanje udafuka puda kuvumye sheri ngo sheri ngo tuganire waramenyera aho muza muri hinga gato baramenyera aho muza muriba ngaha sha umuhinga ingurwa n'uwundi je ngira ntiwarunze uzugaruke ngaha ninde mukoza wonje ndakugwana ninde abagabo ngaha muyisite barazi je neza ko ndikitarya umunyu mbarira ninde urahuye n'umuntu mwigize ku arakukubita barira mama umva ndaremera umutima cyane nuko aka kazi k'ubumara dukora mwananje nibaze yuko koroshe urahura n'ibigeragezo byinshi urahura n'abagukubita amenyo bakagakuramo urahura n'abagucira amata mu maso man karakazi timba rero timba nta mvura idahita kubera yo nagakora unaho umuntu aza kutubwira ngo sohoka ngo ukwezi kwaheze ngo duhamamahira mama yaba n'ingwani y'akazi nahuye nayo basi twe n'ikibazo kitazohera mu buzima bwanjye nzoguma mbabara nicuza nakibuhoye nacyo mama nabaye ikijuju wabaye ikijuju hehe umwana w'umumara yigeze ari ikijuju mama niryo kosa nakoze ukuntu nakureze nk'ubwacu ubwenge ukanure ubone kure wabaye igicucu bigenze gute warose inoti urazitereye barazikurya na wewe mama banzurumye yanzu yanje bakuzurumye yanzu yawe bakuzurumye ninde yakuzurumye byagenze gute mama nahuye n'umugabo ndamwizera numva ko tuzobana aho nta mumara yakunda nta mumara agira santima y'abagabo umumara arondera amahera mama nene yakunze mama wibera wakirumba uzofa ntacyo wimariye mama nene nakunze ntizakunze ko umumara agira urukundo nta mumara imitima bagira nta mumara agira umutima w'urukundo ni nk'ibikoko ngira wabonaga inyeni ubugabo bwinshi ndamunigura ngaha mugabo nkatora inoti naho uciye ngo jebajebe mama ndiko ndicuza impamvu yangiye mu mutima wanje nari nzi ko naribyaye maze kubona warose iparasera ku buryo nk'ubwo nanjye nakoresheje naciye mvuga ati kibyara n'ingwe none mwananje ndakubarira umugisha uza rimwe mama burya umuhinga ahindurwa n'uwundi